Kazoza FM. Be your own boss. Chuti bakunzi ba radio Kazoza FM turabaramukije. Uyu ni umwanya w'ikiganiro natwe turashoboye mwama mukurikirana izisaha nyene kuri no mwanya nyene mwama mushikirizwa nanje Emeline Shemeza. Uyu munsi rero mu buhinga bw'ivyuma akaba ari King Leandre niwe ari gutuma amajwi adushikira atankomanzi. Uyu munsi rero turavugana kuki abantu benshi bakunda kubona ibintu bitandukanye bikogwa n'abantu badafise ubumuga batagendana ubumuga, ariko uyu munsi tugiye kubabwira ko n'abagendana ubumuga nabo bashoboye gukora ibintu bidasanzwe kandi bitamenyerewe mu Burundi. Akarorero uyu munsi dufise umutumire umuhungu Yogaman Fete Gelard asanzwe ari umuririmbyi akaba ari umurastaman akaba akora ibintu bidasanzwe, akora urutete gurudede akaruhingura neza akaruhinyanyura rukavamwo ikintu ciza cyo kwambara umuntu akabegwa, akora impuzu akazikora neza akazishiraho utuzi design twiza cyane ndetse n'ibintu byinshi asanzwe akora akoresheje ubwenge bwiwe. Turi kumwe muri studio rero nuwo Yogaman Fete Gelard, ni mukanye tugiye kumubaha kugira ngo mumwumve. Kiganiro natwe turashoboye nkuko meje kubibabwira muri studio za Radio Kazoza FM 103.3 turi kumwe n'umutumire Yogaman Fete Gelard. Ndakuramukije. Yego tugira amahoro n'urukundo. Yego muri twese ni jewe Yogaman Fete. Yego ndi hano muri Kazoza FM. Ya turi kumwe na Emeline hano. Yego barafise ibyagomba kumbaza ibyagomba kumenya, ahubwo dushaka kutubwira kuri byinshi twumviza umuntu adasanzwe. Turakwishimiye rero muri studio za Radio Kazoza FM. Yego agomba kumva ibyo bushobora kumbaza ibyo byose ibyo nkora mugabo je ndi umuntu w'umu artiste. Ya ndakora ndagira art nyinshi zitandukanye. Yego ndagira umuziki nkakora ibintu by'ubudede byo kwishariza. Ya ndahingura urutete gurudede. Ya sinja kugura ubudede. Ndabuhingura ukabihingura ubwa nkaca ngira ikintu cigishe nico kwambara nyene kuzosi canke ku maboko umva. Yes yeah. Yogaman ibyo nkaba nkora n'impuzu nazo nyene. Ndagira fashion design you know. Yeah niyo art yanje ngira. Yego Ego turumvise ko ukora ibintu byinshi kuba atariko baramubona. Yogaman yaje yavyambaye ivyo bidede ahingura haba ku maboko mu izosi ndetse n'impuzu zidasanzwe asanzwe shiraho utwo tu design nkuko abitubwiye yaje yazambaye. Akaba ari ibintu rero byiza cyane kandi bibereye ijisho. Mbega Yogaman tukubajije kugira ngo wowe utangure gukora ivyo bintu bidasanzwe bitamenyerewe n'abarundi canke bitamenyerewe mu gihugu cyacu cy'u Burundi, byo bavyagenze gute? Ico ciyumviro wagikuye hehe? Ico ciyumviro sinovuga ko cavuye hehe, ariko bwa mbere ni ingabirano. Yego ni ingabirano karemano nyene nahawe na Rurema. Yego murashobora kugira ni nko gukompoza, tubyitse no gukompoza nyene. Urashobora kwicara hasi ukibaza ibintu nyene vyaremwe umva biriho. Imana ko yaraturemye natwe dushobore kurema. Urumva rero yaduhaye ubwenge rero ubwo bwenge ni kugira ngo tubukoreshe mu gushobora kurema ibindi tubandanye nyene turema. Ya nuko urashobora kwicara hasi ukaraba ikintu caremwe c'igiterwa canke igiki canke ukibaza ico bishobora kuvamwo. Bon vyaje gusa naturel muri jewe. Ya ariko mu nyuma tukabanda twiga ukuntu tubikora, ukuntu tugira production. Yeah and then ico twiyumviriye, ico wiyumvire mu mutwe
mbo ucuhaguruka cuca kukigira ni action ukagikora ni ukagikora ntibigume gusa biri mu vyiyumviro kijya cyumviro wagerageza ukagikora mu mutwe ukakizana ahabona habona rero nukumva nukugerageza kutagerageje naho bizoshika so tugafata ukamixa ikiniki ukavanga ukaraba ico bivamwo bidakunze ugata ugacukurikiza kandi iyindi ide igira kabiri makukagera kuri bimwe bikunda ukabona kweri ibinye birashoboka aho kaburonse rero sije ya mbere urumva wewe wariyumviriye urabona ko ibintu bikenewe kandi ukwiriye kubikora uhita ushira mu bikorwa nkuko bitubwiye yoga mani rero kuba batari bwamwumve su bwa mbere aje muri studio za Radio Kazoza FM twarigeze kumutumira ikindi gihe aza atubwira kubijanye n'umuziki asanzwe akora aho yatubwiye nyine ko asanzwe avuka mu muryango w'abamiziki ariko murabyumva yuko atari byo by'umuziki gusa asanzwe akora ko akora n'ibintu byinshi ari umuntu adasanzwe hari indirimbo nyinshi Yoga Mani yakoze benshi ngira muramuzumva ubu rero akaba agiye kutubwira n'ibyo bijanye n'utuntu tudasanzwe asanzwe akora imbere yuko atubwira byinshi reka King Leandre adushiremo akaririmbo Yoga Mani yaririmbye hamba mu mwumve neza uburyo nabwo asanzwe ahinyanyura mwijwi giwe umve bikwigwa benshi bikumva bene byo kibwigwa nacyo cyumva uhiya se uwo ni Yoga Mani mutumire dufise hano muri studio za Radio Kazoza FM ahari karatubwira ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo ngo ibintu ngo ubuntu burihabwa byukuri nibyo yoga ubuntu burihabwa yego burihabwa kabisa kandi ushaka urukundo urerekana urukundo kuri wo hamaruka gukurikira nuko burihabwa kandi ngo ufise ngo nico ukora uracerekana koko ugishoboye kugikora ukagishira habona nuko ubuntu burihabwa uko bisigura ego nukuri ubuntu burihabwa Yoga Mani rero urashaka tubwira watubwiye mu byo usanzwe ukora bidusubiremwo neza bya bintu usanzwe ukora ubitubwire je numvise ari ibintu byinshi cyane hari abo badufatiye hagati bakaba batumvise neza ibyo Yoga Mani Fete Gelard asanzwe akora nkuko nabivuze ubwa mbere nyene ndahingura ubudede yego hanyuma ukuntu ngira ndagerageza kubigurisha mu bantu mu kwimenyekanisha kugira ngo bamenye aho ivyo production fise ngurisha yego mpejeje nyene kubukora nyene ni sheni ushobora kwambara ku zosi umva ni ibintu vya tradition yacu y'abanyafrika ndazi yuko walweshe bakunda kwambara sheni za oro na diamante mugabo rero n'ubuyeye n'ubudede reka tubwambare kuko niyo originalite yacu rero ndabigurisha akenshi ntabwo mfise ahantu ngurisha akenshi mbigurisha iyo ngiye nkuma concert yanje mba ndabifise bikaba biri kuri table ahantu nyene bakaca babigura uwo munsi wanje wo kuririmba wo muri concert niwo munsi wanje wo kugurisha nizo production zanje n'impuzu n'ibiki umva nda designing impuzu ndayitangura bushasha ndagira impuzu igomba imeze nk'iyigiti ni production zivuye ku biti kubiterwa nyene hanyuma nkayihingura ikaba nk'ishati canke ipantaro canke umuntu yiravye ushobora kubona umengo isa nka materiel ijya y'ikiroro y'ibiroro byo muceri canke ibiharage bashiramo ariko Yoga Mani ntabwo ari nka ya mpuzu y'igiti abasogokuruza bacu bambara niyo yiyo nyene rero umva turayihingura tugadushira mu shati nyene ishati sanzwe y'umugabo materiel nizijya nyene impuzu z'igiti nk'umuhororo canke inde bayinde basokuru nyene bahinyanyira za mpuzu bambara nuko so turabihingura nyene kugira ngo umuntu bishore kubera ijisho umva umuntu uvyambaye biri kumwe ubudede niyo mpuzu nkiyo n'ibintu biryoshe nyene biryohera ijisho umuntu abiravye
nani abaswahili bakubwira ngo anapendeza nawe rero iyo byambaye acha kugira ngo unapendeza yes nta bindi bintu none usanzwe ukora atari ibyo byo design n'impuzu ni nutwo tudede n'impuzu yani ibyo ngira ubundi bwo ndacapa mugabo ncafye ndacapa kugira ngo nkaca nkopera n'abantu bakora ibintu by'intu z'ama t-shirt imipira yo kwambara muvanga ngakoperana nabo bagashira ko igicapo ide y'igicapo mba nagize bagashira ku mupira yes hanyuma tukagurisha hamwe and then tukaraba ukuntu tugabura percentage ibintu bije ego Yogaman urakoze abo babifuza kugira ico babaza Yogaman canke babifuza nyine kumenya byinshi kuri we no kuvyo akora murashobora kutwandikira ubutumwa canke mukaduhamagara ku nimero 72 23 23 23 canke 32 22 24 72 23 23 23 canke 62 24 24 24 mukabaza umutumire cyo mwifuza canke mugagira ico muterereye muri iki kiganiro natwe turashoboye mbega Yogaman twumvise ko ibintu vyawe udafise aho ushobora kubidandariza nimpaka ube wagize concert canke habaye ikintu runaka mbega kuwo bayifuza kubigura ariko aratwumviriza kuri Kazoza FM ni hehe yoshobora kubibona kugira ngo ashobore kuvyibonera n'amaso yiwe byogenda gute bamwe ndibaza yuko ubunye nko mu bisanzwe bashobora kundaba mu manuze mu ma social media ya social media akenshi hari ibyo mfise muri za aho bita muri za Spotify na hehe bavuga ngo urandika nyene ukagira Yogaman Fete ya ugize Yogaman Fete ucumbona nyene byose uko ndabigira aho ndabikorera man canke abandi barashobora kundondera no kuri WhatsApp umva bakanyandikira bagomba kundonka personnel rimwe na rimwe kuri 79 67 36 55 79 67 36 55 ego ya hanyuma barashobora kumbwira ico bifuza barashobora kundonka atari kuri WhatsApp nabo baca bajanga kuri yo Yogaman Fete yoga na men urabifatanya nk'ijambo rimwe Yogaman bakabona ibintu byawe usanzwe ukora okay ndumva ari ibintu byiza cyane kandi bibereye ijisho bikwiriye nuko abantu bakuriye kubimenya bakavyambara guko numvise ko wewe ujanwa n'akaranga ka kera wikoreshereza ibintu bya kera nyene yes imico yacu n'akaranga kubiteza imbere nyene bimenyekane mbega Yogaman ndakubaze kugira ngo utangure kuza urakora ibyo bintu ndumva ari nka innovation nyine wazanye wewe woba hari ibintu by'amashure woba wize bijanye n'ivyo canke nivyo wiyumviriye ukunguko nkuko namye nkubaza kugira ngo uzane ico ciyumviro ingene vyagenze nta mashure woba warabanjije gucamwo amashure ayo nize jewe aratandukanye n'ivyo ndiko ndagira je nize amashure gusa y'indimi y'ibintu byo kumenya indimi niki ariko ivyo onye ndiko ndagira ni creativity yanje yanje mwo nkibaza nk'ukuntu kubera turazi yuko akenshi i Burundi turagura production zivuye hanze z'abandi bantu urumva mugabo rero nkaca nibaza rero natwe gute abarundi production yacu abandi bantu bashobora kuyironka bakagura production ivuye kuri twebwe straight urumva nk'ikintu cyo gucreatinga ugakreya urudede urunugurutete umva bishoboka gute kugira ngo ugo rutete nshobore kurugurisha nko ku muntu wo mu Japan cyangwa umushinwa hariya rumushikire nawe nyene nkuko nawe nyene production zabo zidushikira hano mu Burundi urumva none bigende gute umva nivyo nyene turimwo turabukuntu bishobora gushoboka kugira ngo bigende nuko kuntu tumenyekanisha Burundi igihugu cyacu naco nyene uko bavuga bati
Imana ifasha uwifashije ego yero wiyumvire icyumviro utegereza guhaguruka ukagira action yacu umva ugashira mu bikorwa yes yeah apana kucara sema bareka ndindire bana Yesu azomfasha no gira kwanza kuko baraguhaye ubwenge Imana yaraguhaye ubwenge ubukoreshe hanyuma bishika imbere yeah so nuko gusa nirindi shure nagize mugabo atari ishure ryo nirindi shure rya extra shobora kuvuga nk'inyongera yes yeah so narabigize biramaze ndabimenyereye rero yes okay urakoze mbega yogama ni kuba batibuka ikiganiro twagiranye mu kwa gatandatu waratubwiye ko ushobora kuba warabaye cyane mu bihugu byo hanze mbega ibyo byiyumviro byo gukora utwo tuntu tudasanzwe nka twebwe ku barundi twumva ko ari ibintu bidasanzwe ariko numva ari ugukoresha ibintu byacu bya kama bya kera woba wabikuye mu bantu bo hanze canke ikindi kibazo ukiba hanze naho warabikora canke utanguye kubikora umaze kugaruka mu gihugu cacu c'amavuki nasanzwe ndabikora ndiyo kubera mu bisanzwe ubunye mu Burundi nta mwanya mwinshi mfise mva naje muri uyu mwaka nyene wa 2022 umva rero ko ngifisa amezi make hano mu Burundi rero nivyo byari bimbeshejeho kuva ndi mu gihugu ca narabaye muri Holland Amsterdam nabaye mu Bwongereza England no ubu nje mva muri South Africa niho nabaye imyaka myinshi rero aho hose nagiye nsuma ubwenge urumva ndarawa nyene abantu ko bagira ibyabo mbwa nanje ngaca ndabishira muri ta iwacu ni gute bitegereza kumera umva naho nyene hari ukuntu nasumye mu bwenge bwabo hanze naho nyene hamanca ndabiforomira kuri kiritire y'iwacu yes okay urakoze cyane bakunzi ba Radio Kazoza FM hari aba message tugiye kubasomera mwaturungikiye reka nsabe mugenzi wacu Lorita Fravia ikitegetse atusomere ubutumwa amadusha tugaruka n'umutumire Ego nje kubasomera ubutumwa hari wanditse ngo bite ndamukiriza umutumire ndumva arashoboye none mbega uwo mutumira abahehe ikindi naco mbega nk'ubu ariko arakora ivyo bintu hariho abandi bantu arabigisha kugira babimenye nabo ubu mu bisanzwe turacyari ko turakuntu twoshobora kuronka abantu twigisha ko kwigisha iyo ide irimwo muri bimwe tuko tuyumvira ko tegereza kugira yes kugira ngo biriho mbwa turatangura kwigisha ariko biri mu migambi yo gushobora mwishure ngo uwo kurondera ngo yo gukura hehe bashobora kundondera bashobora kugira kuri rya ntuzenya yanje baronse 79 67 36 55 iyo ni WhatsApp hanyuma handi bashobora kugira Yoga Man Fete abarashobora kundonka muri za Facebook n'ahandi na Twitter na hehe na Instagram kugira Yoga Man Fete aho barashobora kundonga mbwa cyane ari umuntu ankeneye faster ningoga agira kuri WhatsApp yes 79 67 36 55 arabyumvise nibaza yuko umunwanyi wacu yashoye kumva ko uko uburyo ashobora kubona Yoga Man Fete Gelard tutarasoza ikiganiro mbega wewe niki ubona cyo kogwa kugira ngo abantu nkamwe muba mufise impano zitandukanye mushobore kumenyekana canke mushobore kugaragaza impano zanyu nyene ku bantu batandukanye n'ahantu hatandukanye nibaza yuko icambere dukeneye gushigikirwa tukeneye abadushigikira cyane mu byo dukora kuko turiho turashoboye turi benshi turiho turashoboye cyane gusa icyo nosaba ni mudushigikire muri byinshi dukora hanyuma tubonanye tukaronka ukuntu dushobora kwigishanya and then byose birashoboka ariko icambere tukeneye gushigikirwa badushigikire cyane mu byo dukora yes
ego ni ukushigikira abantu bafise impano zitandukanye na cane cane abagendana ubumuga aribo turiko turavuga kuri uno munsi kuko ngira ngo muravyumvise inshuti zacu ko Yogaman Fete Gelard agendana ubumuga afise amabeki ye niyo agenderako ariko mwumvise ko ari umuntu adasanzwe akora ibintu bitandukanye nshuti bakunzi ba Radio Kazoza FM ikiganiro cacu natwe turashoboye aha niho kirangiriye turabashimiye kuba abaduteze amatwi mwese turabashimiye ndashimiye King Leandre yari mu mashiga yatumye amajwi adushikira neza je Emeline Shembeza tuzosubira bye bye Kazoza FM, be your own boss.